ndabaramukije ndabaha n'ikaze muri kino kiyago kigiye kumara umwanya mutoya hano kuri Never Give Up TV Info. Nk'ubusanzwe ni Mr Never Give Up muteramanye muri kino kiyago ngiye kumara umwanya muto tuganira ku nkuru iriko iravugwa, kandi nibaza ko nawe ushobora kuba ushoboye gushika kuri ino video ishobora kuba yo gufasha. Reka nshimire by'umwihariko abantu bamaze gufyonda kuri subscribe, mwarakoze cyane. My God bless you so much. Ndanipfuriza n'abandi batarafyonda kano kantu ka subscribe cyangwa sabone, ndagusaba ufata amasegonda makeya gusa ufyonde kuri ako kantu ka sabone cyangwa subscribe, biradufasha. Hanyuma ufate n'amasegonda make cyane ufyonde kuri ako kantu kameze nk'utari guruko ka like, biraza kudufasha ko kino kiganiro gishobora kuba coshikira abantu benshi, maze nabo cega cyangwa abo gishobora kuba cofasha nabo gishobore kuba cobashikira. So murakoze cyane kuba mubikoze. Muri kino kiganiro tugiye kuyaga ku bijyanye n'isoko nkuru ya Bujumbura, aho ino soko bigaragara ko imaze imyaka myinshi kuva ihiye izisanganya igasha, aho yahiye mu mwaka wa 2013, ikaba rero iriko irarenza imyaka igera kuri 13 atagikorwa kiriko kirahakorerwa. Ariko novuga ngo wewe ushobora kuba wumvise kino kiganiro, aya n'amahirwe kuri wewe, kuko hari akaryo keza cyane, opportunité nziza cyane ishobora kuba iri kiravuka ku murundi w'umutima, wa murundi babarivye bakera bavuga ngo umugabo w'umutima cyangwa umurundi w'umutima ashobora kuba arose amahirwe, wa murundi yifuza ibyiza ku Burundi, wa murundi afise esprit d'investissement, afise esprit yo kubaka igihugu, afise uburyo akaryo keza kuri wewe nimba ushobora kuba uriko urakurikira kino kiganiro cyangwa ino video. Uti kubera iki? Kubera yuko abantu benshi barifuza ni hehe noshira amafaranga yanje nkazobona inyungu ibihe birebire, ni hehe noshobora gushira uno mutahe ukazomfasha kugeza no ku mwana wanje arose icyo mutunga muri kazoza mu gihe ntazoba nyishoboye gukora. Ubundi akavuga ati ni hehe noshobora kuronka shira udufaranga maze tukazoshobora kuza turamfasha mu gihe ayo mpembwa ku kazi mbona ko mfise igihengeri kinini mu bijyanye n'amadepanse nkenera buri munsi cyangwa buri kwezi. Aka rero n'akaryo keza kuri wewe, nawe kandi ushobora kuba uri mu mahanga ukavuga uti amafaranga yanje ndayashira mu bintu bigiye bitandukanye ariko nkasanga nahemukiwe. Jewe nibaza ko, kandi sinibaza, amushuwa yuko yari big deal, ari investment iri true, iri novango ifise ukwizegwa, novango ibice bose, novango ijana kwijana, kuko nta gihoraho kiretse Imana yonyene, ariko nova ko ibice birenga 70% ino ni opportunité nziza kuri wowe ufise esprit d'investissement, wifuza ikintu novango cozo kuvyarira umusaruro ibihe birebire, imyaka myinshi. Ano makuru rero ndayaguhaye kubera ko ushobora kuba utari bwayamenye, ariko ni ino nkuru kiravugwa yo kubaka isoko nkuru ya Bujumbura yashoboye kugira isanganya igasha mu mwaka wa 2013, ariko bikaboneka yuko hariho abantu bariko barashaka kuja hamwe kugira ngo bashobore kwegeranya abantu bashobore kuba boshiramo imitahe muri rino yubakwa. Nukuvuga iki? Tugiye gusesengura gato, hari abantu bataza kubitahura ngaha, ariko nimba umaze gutembera uzotahura neza yuko kino kintu uyu muntu bita Fabrice Manirakiza ariko arakora ko ari ikintu ciza cyane, kandi mbere wanashaka n'ibindi bihugu byose biteye imbere byateye imbere biciye muri bino bintu Fabrice Manirakiza ariko arakora, hamwe n'abandi bagiye batandukanye. nta vugiye hano bo Fabrice ntiyanumye ngo ndamwamamarize, ariko nde nashimye gukora ikiganiro kugira ngo abantu bankurikirana bashobore kuba boronka ino opportunity
ni opportunité kubera yuko Fabrice Manirakiza ntiyabwiye kubwira baba miliyardere tuzi kandi barahari, abo muri Qatar barahari bashobora kuzanamwe imitahe, reka no mu Burundi bariho bashobora kuba boshiramo imitahe ari nk'abantu 10 gusa bagateranya bakubaka ino soko. Ariko Fabrice Manirakiza yashizeho ikintu bise One Africa Investment. Kino kintu rero harimo na benshi baba bamaze gushiramo imitahe, kuko ijambo Fabrice Manirakiza yashikirije hano yamaze no kuvuga yuko abenshi mu bamaze gushiramo imitahe muri rino yubakwa bakayishira muri kino kintu cyitwa One Africa Investment bamaze kuja mu nyungu deja. Urumva iryo bahari bamaze kuba bari mu nyungu, aho ni mu gihe rero abenshi babandi bamenyeye bya bintu binyaruka ariko bigapfa n'ingoga baba bariko baravuga amajambo menshi nka babandi bavuga bagenda kumbuga ngurukana bumenye, bamwe bacavuze igihugu, bamwe bacimamanda ntacyo batavuze, ntabyo batavuze kuri mwumve neza ko abaje uyu musore Fabrice Manirakiza baravuze ibintu byinshi kubera bo baryoherwa n'ibibi bishikira Burundi, ntabyo batavuze. Ariko none ubu ibikorwa bitanguye bigiko biraja mu ngiro ko mubibona, ubu naho baravuga iki, baraza kuvuga iki se? So wowe rero ukuri kino kiganiro ngira nakubwira ngo namahigo kubera ibihugu byateye imbere, nimba mubona abazungu baza muri Afrika baje gutembera, baje kuraba inkende, baje kuraba ubwoko twa muri Afrika, baje kuraba ibihugu byo muri Afrika ngene bimeze, baje ku kiyaga Tanganyika, baje kwiryohera, baje kuraba imafu, baje kuraba iki. Abarundi duteye imbere bivuze ngo bafise ubuzima bwiza, bafise ibyo bita systeme zibinjiriza amafaranga, bafise ikintu bita systeme yinjiza amafaranga, igenerating amafaranga, baba barapfuye baba bahari canke badahari. Bivuze ngo iki kintu rero cyo kushira amafaranga muri One Africa Investment niyo stepe abazungu bakoresha, niyo systeme abazungu bakoresha, niyo systeme ibi bihugu mubona bikize, ibihugu biteye imbere za South Africa, za Kenya, za Maroc, za Egypt, ibi za Nigeria, ibi bihugu mubona biriko biraja hejuru cyane ku muvuduko, bakoresha izi systeme yo kubaka ibintu bikomakomeye. Kubera iki? Wowe ufise umutahe urosa kaje yuko umutahe uzokuvyarira amafaranga azovyara yani mafaranga kandi igihe kirekire a long term, kuvuga ngo ni investissement izoguha profit a long term. Aha nkuko navyumvise mu majambo ya Fabrice avuga yuko bazokorana na leta, nukuvuga ngo leta izoshira mu kuboko nkuko n'izindi societe zose zihari, ari byo bita les sociétés parapubliques, ni societe ziba ziri parti imwe iba ari privé, yindi parti ikaba ari publique, nukuvuga ngo ikaba ari leta, nukuvuga ngo leta ishira mu kuboko. Ubwa mbere bigitangura nimba noba narakurikiranye amakuru neza cyane nawe warakurikiranye, byavuga yuko ari Ubaka Nation Group ya Fabrice Manirakiza izokubaka rino soko, ariko mu nyuma mwarabonye ko hagiye hajamwo ibiganiro, umushikiranganje akaja umushikiranganje w'ikigega ca leta yabigiyemwo n'abandi abinyubako bagenda babisigura. W'inyubako yahavuye yarasubiriwe n'uwundi bagiye babisigura uko bimeze. Mu nyuma rero murabona ko umushikiranganje w'iga ca leta Alendi Kumana yagiye agenda kubisigura mu nama nshinga amateka na nkenguza amateka ingene boshobora kubikora bari kumwe na leta canke bari kumwe no kuboko kwa leta. Nkuko na Fabrice ngaha yavuze ko leta yashimye kubakurikira, leta no kuvuga ngo yashimye gushira mu kuboko, binavyo ibintu byiza cyane gose. Ibihugu bikize niyo systeme bakoresha kubaka ibintu biramvye. Nariko ndavuga ati wowe ufise umutahe biguhereza amahigo yo kuba woko investisa ahantu hizewe, ukemvestisa ahantu hizewe, uzokwinjiza amafaranga n'umwana akazojya kuri ayo mafaranga, kandi inyubakwa ikinga, hanyuma we nawe udafise amahigo y'umutahe akazi karabonetse. Ushobora kuba usudira, ushobora kuba ukora akazi k'amaboko, umufundi. Hari abafundi bazoronka akazi
yinjize amafaranga. Aha rero bigomba kuvuga iki? Ni ukuvuga yuko dufate nk'ubu muri Burunga baciye haboneka abandi bantu bakora nka Fabrice Manirakiza, kuko barahari bafise ivyiyumviro, bafise esprit de créativité, bafise esprit d'équipe, bakaja hamwe bakazana iciyumviro, bakubaka urundi runtu runini rugatanga akazi kuri ba basore bariko hari abasore benshi bariko barashaka kuja hanze n'abakobwa bakaronka akazi, kuko kuja hanze si bibi, kuja kurondera amafaranga y'agaciro mu bindi bihugu ntabwo ari bibi, ariko kandi wibuke yuko hari n'abandi bari mu gihugu badashoboye kuronka izo miliyoni 10 abagiye muri Dubai batanga, uyo acaronka akazi. None uyo yasigaye mu gihugu niyo aronka akazi, wagiye muri Dubai akinjiza amadolari mu gihugu akazana bakabaka iyindi migambi izotanga akazi ku bandi. Mwumva ko igihugu gutera imbere na kanya gato, ariko ikibazo gihari esprit de créativité ni y'abarundi tukibuze. Turabuze esprit de créativité, turabuze esprit d'équipe, habaho ubujyajya, habayeho ubusuma, hakaza ibintu ukamengo birashigikiwe, ukamengo biri mukuri, mu nyuma kaza wumva ngo byaragurutse byaragiye. No kuvuga iki? Aha nkaha nk'uyu muntu bita Fabrice Manirakiza ni iki kintu yise One Africa Investment, nimba basezeranye na leta, bakaba bafite amasezerano bafitaniye na leta, mu by'ukuri iki ni ikintu ciza, ni ikintu do base. Nariko ndavuga ngo n'izindi ntara zose, haba muri Burunga, Buhumuza, Gitega, hose izi ntara zose hagiye haboneka ibintu binini byo kubakwa bimeze nk'iyi bise Buja City, bakubaka ibindi bintu binini, bashobora kuja mu zindi domaine zigitandukanye, ariko bakubaka ibintu binini uvuga ngo byotanga akazi. Iki ni ikintu gikomeye cyane gose. Ibindi bihugu byose tugenda tubona no kuva nk'abari muri Kenya, ngira ngo bompinyuza yuko iki kintu badahora bakibona yuko abantu bashobora kuja hamwe ari nk'abantu 100, ari nk'abantu 200, abantu 10 bakubaka uruntu runini, bakagubaka nk'imyaka 2 umwaka bariko barubaka bataraheza, ari uruntu runini cyane. Nico gituma mu gihugu ca Kenya je mvuga ko maze gushika canke aho noba mbonesha amaso, uzosanga n'ibisagara bito bito ushobora gusanga birimo amagorofa manini cyane, ugasanga harimo nk'agasagara gatoya cyane, ariko ugasanga harimo igorofa igeretse inshuro 10, inshuro 8, 10 n'izindi. Urumva kubera iki? Abantu baramaze gutahura esprit d'équipe yo kuja hamwe, kandi ivyo bico bituma batanga akazi keshi cyane. Abantu benshi baronka ubuzi kubera ko abantu bazanya amafaranga, amabanki yagiye hamwe, abanyamitaha bagwiza tunga bagiye hamwe, bubaka uruntu rutanga akazi ku bantu benshi. Ariko rero abarundi sinzi ko ari kubera ko hagiye habaho ibintu bimwe byaje menga bishikikiwe na leta, mu nyuma bikavamwo ubusuma, abantu bagatakaza amamiliyoni n'amamiliyoni bari babishizemo babona ngo bifise uruhusha rwa BRB, bifise uruhusha rwa leta, mugo mu nyuma ntumenye irengero ryabo. Ni gute rero tuzomenya yuko Fabrice Manirakiza ayashobora kuba amahirwe yoshobora kuba yo guhindura umumiliyoneri? Apana byihuse, ariko muri kazoza ukashobora kuba nawe wo kubaka mbere n'uruzugu wawe biciye muri iyi One Africa Investment. Avuga yuko hari amafaze agiye atandukanye. Ubu bagomba batangure faze ya mbere izotwara ngo imiliyoni zishika 95 nkuko mwavyumvise aha aye muri ino video mwagiye mubona hano. So aha rero bivuga yuko aha dushobora kumenya ikimenyamenya kizotwemeza yuko ibino bintu bizobamwo ukuri, nuko tuzotangura kubona umwanya. Nukuvuga ngo ibintu biba byubakwa biri ku muvuduko w'iterambere akenshi bigendana n'umwanya, time. Ni wabona batanga kubaka akantu kamwe bagaca bamanza bagahagarika ikiringo kirekire, kandi ari privé, nubwo harimo leta, ni privé, igice kinini baza ko azoba ari privé. Aha rero tuzomenya ukuri tubonye ibintu bigenda bibandanya ejo batangura iki, hanyuma bakurikiza etape ikurikira, apana bya bintu uja kubaka bigateba bikabora bikaza nifira ngo ni projet uri kurakora. No, dukenera kubona yuko ari ibintu birimo ukuboko kwa privé, nuvuga ngo secteur privé ibintu byayo kenshi bikorana n'umwanya, bigenda ku mwanya, umuvuduko.
ya ico nico kizotwemeza yuko ino One Africa Investment izoba iriko irakora yizewe, aho abanyagihugu canke abantu bashobora kuba bavuga ati babivyaza umusaruro, bashobora kuba boshiramwo imitahe babonye intambuko biriko birafata. Ntibibe nka wa muntu wajya yororero rya hari ikaruzi twumva ngo yororero ry'inkwavu bitwaye imyaka irenga kuri 5 ngo ariko arubaka iyororero imyaka 5 vraiment yahawe ama miliyaridi. Akona kamara maza iryo nibara litaba rumwe. Ivyo rero ntavyo dukeneye kubona muri iki kintu Fabrice Manirakiza ariko aratubwira One Africa Investment yo kubaka Buja City. Dukeneye kuzobona umuvuduko, hanyuma niho tuzoheza tukabona icizere yuko nizo zindi etape nkuko yabivuze yuko hazoba izindi etape, uko yavuze ko igice ca mbere kizoba kigizwe n'inyubako izoba igeretse 5, hanyuma akavuga yuko hariho n'ikindi kizoba ku buryo iyo nyubako izoba igeretse incuro 30. Aha rero muri iki gice ca mbere niho hazobonekera ukwizegwa Fabrice azogira mu bantu. Ari ikindi naco nuko twamusaba yuko yokwerekana ibice, akerekana mbega abazoshiramo imitahe bakingiwe gute, imitahe yabo izoba ikingiwe gute. Yavuze ivyo gusha kwa masoko yuko ata bintu byo gusha bizosubira, ariko kandi nyamugimba zishobora gutera, why not? Nyamugimba zishobora kuza, none eske abantu bazobashizemo imitahe ni kihe cizere? Hari amasirance uteganya nyakuba wa Fabrice? Hari uburyo bwa assurance washizeho yuko iki kintu kimaze kubakwa abantu bamaze gushiramo imitahe muri iyo One Africa Investment amafaranga yaba azoba kingiwe hamwe ho bisanganya, kuko intega kiba yamaho n'ibigo bikomakomeye n'abubatse bakomeye ku isi barasira imitahe yabo, bakasira amazu yabo. Ico kintu ntaco twumvise ushikiriza. Ico rero ugomba kucerekana neza. Ni naho hava confidence ikwega abantu gushiramwe imitahe hamwe no mu mwaka umwe mbere yoba yanaheze, mu myaka 2 yoba yanaheze, mu iyo myaka 3 nico kintu kizoba kigeretse incuro 30. Confidence uzogira nizotuma ikwega abanyamitahe kwa amafaranga abantu bari bafise. Je nimba nafise nawe nimba utafise uri kurumviza kino kiganiro ntuwavuja kwandika bya bikomantere bipfuye wibaza ngo abantu n'amafaranga bafise. Amafaranga azanwa n'iciyumviro, hanyuma akongera kazanwa kandi na confidence ufise mu bantu, gukingigwa washize muri ico kintu uri kurashaka yuko abantu bashiramwo imitahe. Gifise ukwizegwa kungana gute, gikingiwe ku rugero rungana gute? Yes. Hanyuma kandi hakaba n'ikintu utatweretse, mbega inyungu ihagaze gute, inyungu imeze gute? Umuntu ashizemo miliyoni ziwe 5 azunguka ku bice bingana gute? Umuntu ashizemo imiliyoni ziwe 10, 20, umuliyoni. Numvise ko amafaranga ya mbere make yo gushiramwo ari 800. Ivyo umurundi avyitumye ntivyo munanira, niho buri miliyoni 2 z'abantu bashiramwo umuliyoni, abandi bagashiramwo abakagura amantuze menshi. Ariko ntiwatomoye muri ino video yawe wavuze ngaha, ntiwatomoye ngo tubwire ngo mbega umuntu azunguka ku bice bingana gute. You have to be clear here. Inyungu ihagaze ku rugero rungana gute, umuntu azunguka hisunzwe ibihe bice. Yes, ico naco nyene kiri mu bikwega abanyamitahe. Iki kintu rero nakigarutseko kugira ngo abadukurikirana nkuko bisanzwe ushobora kuba utarose ayo makuru, ariko nimba uri umukunzi wa Never Give Up TV Info ushobora kuba urose akaryo ko kwinvestisa muri kino kintu citwa One Africa Investment mu kubaka rino soko rya Bujumbura, ukaba ngo uzoronka inyungu mu myaka 24 uri kurinjiza amafaranga. Navyo nimba ari ibintu byinjiza amafaranga, ni ibintu by'inyubako, ni ibintu byo gupangisha amazu, kuko na amafaranga yinjira ubudagahagarara kandi igihe kirekire. Aka rero nakaryo keza, arico gituma twavuze ko kuri Never Give Up TV Info tuzogenda dusangira amahigwe yose ashoboka.
bino rero nariko ndavuga yuko ari ikintu gikomeye cyane gose gishobora kuba cotuma wewe woba umumiliyonere kuva ku miliyoni cyangwa kuva ku ivyo 800 byo gutangura byo gushora gushiramwo nawe ukabishiramwo. Wumvise ngo isoko nkuru ya Bujumbura irahejeje kubakwa, nukuvuga ngo uzobura umunyamitahe muri iyo soko ya Bujumbura. Isoko nkuru ya Bujumbura wewe uzobura umunyamitahe. Aha hari ivyo bita kugura ama shares. Mu byo bita ama stock market hari ivyo bita kugura ama shares, ariko bitandukanye nibi kuko kugura ama shares ivyo ni Bujumbura narumvise ko byatanguye birahari, ariko kandi bimenyerewe mu bihugu biteye imbere, ariko ni Bujumbura byaratanguye. Ibi byo kugura rero imitahe byo ni nkaha abo jangwe bakubaka iyi soko ya Bujumbura bagaca bavuga ati turashize ku isoko kugira bubaka ikindi kintu, nukuvuga ngo bakeneye amafaranga, hari projet bagomba bakore, ariko bace bavuga bati mu mafaranga twashizemo mu isoko nkuru ya Bujumbura twe twahejeje kuyubaka, ubu rero dushaka kubaka ikindi kintu kinini muri Burunga, muri Buhumuza, dushaka gutwara branche muri Igitega. Rero twe twaraje kubaka Buja City iri ngaho. Ubu rero dukeneye dushireho amashares tuyashire ku isoko. Bagaca bati amafaranga yacu twakoresheje angana gutya, wewe wifuza kugura umutahe uzogura amafaranga angana kugira nawe witwe umunyamitahe muri Buja City. Ivyo rero nivyo bita stock market canke kugura imitahe ku bantu bamaze kwiyubakira ibyabo. Ni canke nka BCB ikazi kavuga ati twebwe umutahe wacu muri BCB ungana gutya, muri Bankobo bakavuga ati umutahe wacu ungana gutya, amashares yacu tuyashitse ku isoko, canke Brarudi. Ivyo nivyo bintu bitungisha abazungu, niho uzobona bizira muri Afrika baza kuri relaxinga, bizira kwitanganika, bizira kuryoherwa, kubera bo bafise ama systeme agenerating amafaranga atariho bari, nabwo bazoba barapfuye nabuzukuru. Mu bushita amafaranga muri Brarudi, washita amafaranga muri Brarudi muri 1980, muri 80, muri 90, uno musi yibereye aho no gukuruwaza rebla, amafaranga aza kuri konti nubwo azoba yarapfuye, amafaranga gumaza. Je nivyo bita rero kugura ama shares mu makampani aba yari yubatse, ariko akaba keneye ukora ibindi bikorwa, kuinvestisa mu zindi mpande, gukora ikindi kintu kinini, kugurura izindi branch ahandi. Ivyo biratandukanye niki cyo kuvuga ngo bashaka guhera mu ntango, badugane bose ari abanyamitahe. Ariko rero kino kirafise ukuntu kiri limite, kuko urumva yuko harimo ukuboko kwa leta. Kabiri, babahaye ikiringo bazogerako binjiza ayo mafaranga. Nukuvuga ngo hashobora kuza uwundi muntu akavuga ati je nubatse uruntu, ndashaka twubaka uruntu urumall. Nukuvuga ngo ikintu ciki market kinini, wewe nimba atanguye, nimba baguze nk'itongo, akavuga ati ndashaka rero abantu muzane imitahe yanyu, umutahe umwe naya, atakuboko kwa leta kurimwo. Nuvuga ngo wewe n'ubuzima bwose kugeza upfuye, abo bantu nibo dukeneye, Igitega, nibo dukeneye Bujumbura, nibo dukeneye Burunga, nibo dukeneye muri Buhumuza. Abo rero ni ilimite. Aba bafise ikiringo muri Buja City canke muri One Africa Investment. Ivyo nibaza ko ari ibindi biri ku ruhande, kandi nibaza yuko azobandanya akora izindi investment mu zindi domaine, kuko i One Africa Investment urumva ko izo bitandukanye ni isoko bise Buja City Plaza. Kuko Buja City Plaza impamvu biri limite kubera ko harimwo leta, ni kibanza cha leta rero izobaha imyaka 24. Ariko rero nariko navuga ngo mu bindi bishobora kuza, hashobora kuza uwundi muntu, wewe uriya akava muri Amerika, akava muri Canada, akava muri Sweden, akavuga ati ndashaka dushire hamwe abantu, hanyuma duheze twubake ikintu, tugure parasera. Abo nibo bazoba bafise donc bazoshobora kwinjiza amafaranga mu buryo buri illimite. Nico kimwe n'igihe waguze share, nukuvuga ngo waguze parti y'umutahe muri nko muri Brarudi, muri BCB, muri Savonor, wagigura y'umutahe utawugurishije ni forever. Ico gihe iyo hageze ico bita kugabura dividend,
ya profit, ico gihe wewe utora inyungu gusa. Uvuze ati nshaka kuvamwo ucugurisha wa mutahe wawe, hari gihe rero inyungu ziza mu buryo bubiri. Umutahe washizemwo urashobora kuduga, nova nka Braludi nkubivuze ati igomba igurishe imitahe uno mwaka muri 2026, igacivuga ati wewe ukagura uno mwaka, canke dufata umuntu yaguze muri 2000 nawe uguze uno mwaka, uwo mutahe ntukingana n'uwo wuguze muri 2000. Ni wa ugura uno munsi ntuzongana n'umuntu azowugura muri 2030. No, uwo mutahe uzoba waraduze. Novuga ngo iyo ni inyungu ya mbere. Inyungu ya kabiri nuko iyo umwaka uheze canke buri après 6 mois barevariyo bakavuga bati tugomba tugabure ico bita dividend. Iyo bagiye kugabura rero inyungu yabonetse muri company, haza inyungu apana umutahe. Wa mutahe wawugumamwo, ivyo ni ilimite. Canke babantu boza bakavuga bati dushaka dutanguza ikintu, twebwe turi abantu 100 tugiye hamwe, umwe wese azanye 10 million, undi azanye 10 million, canke azanye 20 million, canke 50 million, canke umwe azanye 1 milliard, undi azanye 1 milliard, n'abantu 50. Muri ico gihe ni ikintu bonyene biyubakiye, inyungu zabo bantu ni ilimite, ni kugeza ku mwuzukuruza. Uko niko ba Donald Trump bafise ama miliyari n'ama miliyari, bubaka ibintu n'abuzukuru n'abuzukuruza bazoguma bajya ko amafaranga. Ibi rero abara amahirwe kuri wa muntu mutoya, wa muntu adashobora kuronka 1 miliyari, adashobora kuronka 10 million, ariko ashobora kuronka 1 million, ashobora kuronka 2 million, 5 million. Ushobora gufata izo miliyoni 10 wojanyemwo muri Dubai, ukavuga uti reka ndazishyire muri One Africa Investment. Aha ntibizokuzanira inyungu byihuse, kuko bizoteba, ariko ni sure deal. Kubera ko kubera yuko iki kizoteba, ariko ni sure deal kandi ni a long term. Ariko nuja muri Dubai ushobora kuzogira ikibazo, ushobora kuzokwibwa, ushobora sivyo ndabipfurije abariko baraje mbere n'amahirwe menshi cyane gose n'abariyo mutwumviriza muri Dubai. Amahirwe menshi kabisa kandi respect, ariko kandi bigiye bitandukanye mu buryo bwa gestion de risque. Aha nukuvuga ngo risque ibiri ku rugero runini, ariko wowe ugiye gusatira hari nabibwa mbere yo gukurikira. Tuzozana hano kuri Never Give Up TV Info, tuzozana umuntu azodushingira nawe kuntu yashoboye kwibwa imiliyoni zirenga 8 n'umuntu yagomba kumujana mu kindi gihugu. Tuzomuzana hano azodushingira intaye, kuko ibyamushikiye nanje ubwanje narumvise mbaye shoke, numva ndababaye cyane. Tuzomuzana hano adushingira intaye. Rero nako ndavuga ngo kino gishobora kuguha amahirwe yo kwinvestisa a long term, kandi gestion ya risk yayo ikaba dufate risk yayo ko yoba iri hasi paraporo yo kuyashira mu kindi kintu. Okay, aha rero urumva yuko muri One Africa Investment ushobora gushiramwo ibihumbi byawe 800, niyo make yanyu mushobora gushiramo kuri share imwe, hanyuma ukaba urabaye umwubatsi canke umwe mu bagize ikibanza c'isoko nkuru ya Bujumbura mu gihe izoba yaheze. Bakavuga yuko bazovyubaka mu myaka 3, hanyuma bakazorya amafaranga imyaka 24. Iki ugifashe wose ugashiramwo amafaranga yawe, iyi ni sure deal. Yes. Hanyuma abanyamitahe nibaza n'ibintu nk'ibi tubona Burundi wiko baraduka ku muvuduko. Ibintu nk'ibi nivyo bizoduza Burundi, nta bindi. Abandi bashire mu zindi domaine, bubaka ibintu bitanga ubuzi ku bajene batarosa miliyoni 10 zo kuja muri Dubai, batarosa amafaranga yo kujibura ya kurondera amadolari. Urabe ingene Burundi buvumbuka ku muvuduko udasanzwe. Yes. So reka ndabashimire cyane gose rero. Tuzogaruka mu kiganiro kindi dusesengura ku bijanye no kugura amashares mu makampani, ingene umuntu ashobora kugura afise. Turabe nko muri BCB, mbega shares yo muri BCB igurwa ngahe imwe, shares yo muri Braludi igurwa ngahe, hoho barabishize ku isoko, mbega hoho urashobora kugura mu kindi gihugu, kuko hari ibihugu amakampani menshi usanga bashira ku isoko amashares, kandi ugasanga mu mezi 6 urungutse amafaranga mu gihe waguze amashares menshi bivanye na company ngene iriko irunguka. Yes, ushobora kugura share hanyuma ukayigurisha
inyuma y'ikiringo kanaka canke ukigumirizamwo ikazira iduza valere yongera izana intérêt par canke mu mezi 6. Ikiganiro rero tuzokigaruka ko mu nyuma mu busesanguzi bwagutse, ariko tuvuga ngo respect kuri Mr Fabrice Manirakiza kabisa. Thank you very much, uhezagiwe, kandi turasabye ko iyo esprit yoja mu bandi barundi, ikaja mu bandi barundi, tukabumva Igitega, tukabumva Iburunga, tukabumva muri Buhumuza, tukabumva muri Butanyerera. Yes, niho tuzobona ko Uburundi rero yabona kazoza tuzoyigerako. Mbere tushobora no kuhashika twaramaze kurenga kera, dushobora no kudashikayo igihugu cy'u Burundi cyamaze gushika mu bihugu biteye imbere, kubera ijya myaka menga ni myinshi. 2060 hari abantu benshi bazoba badahari, iyo myaka rero ni myinshi. Ibi bintu byose birakwa nkuko Fabrice ariko arabikora, twoshika muri 2035 2040 twamaze kubona igihugu giteye imbere. Yes, mu gihe ubujyajya bwovaho, ibi bintu byo kuzana ibintu by'ibikampani nk'ibi ugaca usanga biranyereye biragiye, ibi bintu bivuyeho Uburundi bwo vuduka bakagira kure cyane gose. Yes, so reka ndagushimira wowe washoboye gushika hano muri kino kiganiro, ndagusaba gufyonda like, hanyuma urabe ko wakoze kuri kajya kantu ka subscribe canke sabone, gafyonde ko hanyuma ufyonde kuri kajya kantu kagakengeri, uraza kubona ahantu handitse tout, hanyuma ucuyifyondako kugira ngo dusize ku kiganiro kigushikire mu bantu ba mbere. Dukunda kwigisha ibintu by'inyigisho zijanye na Facebook monetization, ukuntu wohembesha imbuga ngurukana bumenyi, haba kuri Facebook, YouTube, ariko tubonye iganiro gishobora kuba cotanga amahigo ku bakunzi bacu, turakizana tukagiganiraho, tugakora ubushishozi canke ubusesanguzi. So Imana ibahezagire cyane gose, ndabipfuriza ibihe byiza aho mugiye muhereye hose. This is Mr Never Give Up. Thank you.